batweretse kare mu gatondo ibikoresho bizofasha kugira ngo bihingure titane dushobore kugira separation titane ikaciboneka ari yonyene hanyuma amadeshe akaja ukwayo. N'ubu rero kubijanye n'ubutare bwa lithium tuzora ukungene navyo nyene tubuhingura kugira ngo ubutare dutware ntidutware ubutare buri brut muga dutware ubutare buri raffiné buhinguye. Ibi rero biguma biri mu rwarukurikirane rw'ibikorwa bwo guteza imbere igisata c'ubutare kugira ngo ejo igihugu kironke uburyo bukwiye bushobora kuza gusahiriza mu bikorwa bitandukanye umwene gihugu nawe nyene ashikirwe. Twaheze ivyigwa gusa ubu turamaze gushikira aho ubutare donc rochemere twarashikiye ari ya lithium, titane, coltan na casterite byose biba biri kumwe. Rero nk'ubu turiba lithium tuyejeje tugenda dutorana titane hari tutoshikira kuri titane nziza tugaca twigwiza umwimbo ariko n'ubu umwimbo ni mwiza cyane nta kibazo tumeze neza muraza kubibona aho tugiye amakonenere ni menshi kuko buri munsi turaronka itoni 100 itoni 200 zimbwa buri munsi. No munsi rero twagize ibakwe ryo kuza ngahe rero Kenyanyana kugira ngo dutanguze icese tubandanye muri rwa rukurikirane go gushora ubutare ku mugaragaro. No munsi rero dufise umwimbu twegeranije hafi ungana amatoni 1500 harimwo amakamyo angana 60. Ubwo butare rero bugizwe n'ubutare bwa titane n'ubutare bwa lithium bwimbwe nishira hamwe rya leta rya Sonalek iri kumwe n'urundi rwaruka. Ubwo butare rero bweganijwe hafi mu kiringo c'ukwezi kumwe. No munsi rero twashoboye gushika no kuri site turabona tuti aho bariko barahingura aho bimba ubutare harimo ubutare bwa lithium n'ubutare bwa titane harimo n'ubutare bwa coltan bwo bwose n'ubuje kuramira igihugu kuramira abarundi n'u Burundi. Mu gatondo twabonye ko ari haba mashini amwamwe n'ama equipment tumaze gutumako ayo ma equipment nayo azofasha guhingura. No munsi rero nubwo turiko dushora ubutare budahinguwe uburyo buvamwo nubwo dukoresha kugira dushe dukoresha ibikoresho tugura ibikoresho bica bidufasha kuronka ingene dushobora kuhingura ubwo butare kuko ubutare buhinguwe bufise agaciro kanini gusumba ubudahinguwe. Ibi rero tuguma tubikora mu rukurikirane w'ibikorwa n'icubahiro mukuru w'igihugu yadushinze kandi tukifuza kongereza umwimbu w'ubutare. Uwo mwimbu ni uzoshobora kuduha amahera y'agaciro. Aya mahera azotuma ni byose ibibazo dusanzwe turimwo zikena cyane cyane by'amahera y'agaciro. Aya mahera ava makungu ashobora kuboneka ku bwinshi agazoshobora gufasha igihugu gutera imbere. Ubutare aho tugiye kubushora ni mu mihinga itandukanye. Ahanini ubusanzwe aho dukunze kubushora ni mu Bushinwa. Bwa nkuko nabivuze hariho n'abandi baguzi tumaze kuronka cyane cyane mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi turavugana nabo mu Buhindi nabo nyene barifuza kubugura. Donc abasanzwe babugura ni benshi hariho n'ibihugu vy'Iburaya vyifuza kuzogura buno butare. Ngico twifuza kugurisha budahinguwe dushaka kubihingura ngaha anye dushobora guhingura buno butare tubukoremwo n'ibikoresho bitandukanye hanyuma dushoboye guca dudandaza hanze y'igihugu ibi cyo no kwita ama produits transformés. Ko dushamwe ingufu kugira ngo ubutare bwose twimba tubuhingure. No munsi twatangiye n'ubutare bwa titane hariho n'ubutare bwa 3T cyo no kwita coltan, wolframite na casterite nabwo nyine turifuza kubuhingura. Turafise umugambi wo kugira ico no kwita laboratoire yerekana ukungene iyo uhinguye coltan haravamwo ubutare bwa niobium n'ubutare bwa tantal. Tukerekana ibice bigize na tantal ibice bigize niobium. Ivyo biradufasha kubera ko tuca tumenya ubutare tutwaye ubwaribwo
ubutare dushoye bwaribwo. Ibi rero biri mu migambi, ibi ni intango uko tuzoza turashora, nuko tuzoza turagura ibikoresho. Turizera yuko mu kiringo kitarenze umwaka canke imyaka 2 atabutare udahinguwe tuzoshora hanze. Intumbero nyamukuru nuko abene gihugu abarundi bose bamenya itungo ryabo. Itungo ni ubutare dufise, ni umurima weze. Iyo rero twimbuye ukaja kubushora, umwene gihugu wese, umurundi wese afise uburenganzira bwo kubimenya, bwo kumenya yuko ejo canke hirya y'ejo buno butare buzogirira akamaro abarundi mu kubaka amabarabara, mu kubaka amashuri, mu kugura ikitoro. Ibi vyose ni kugira ngo tuvyerekane. Kare nivyo twaratushora ugasanga tubushoye itubimenye, guno munsi ejo tukabona ntagira ikihindutse, bazogira ico batubaza. Yego ni kugira twerekane tuti ibikorwa biriko turi ku kivi, ugwaruka ruri ku kivi, abene igihugu bari ku kivi, ubutare turiko turawushora. Ejo turizera yuko azogira izohinduka mu gihugu kugira ibintu bitera bije imbere. Munsi twerekanye ibitigiri bingana 1,500 n'amatoni 1,500 ubutare sibuke. Mbwa turavye kuva mu kwezi kwa mbere gushika kuno kwezi turamaze gushora hafi amatoni 2,500, bisigura ni biro 2,200,500 z'ubutare tumaze gushora. Iko biraza buke buke, n'ubu turacariko turegeranya, kandi ibi byose ni kubera ko tukabikesha nyincubahiro mukuru w'igihugu kubera dushitse ku kivi turiko turimbura, kandi turizera yuko umwimbu uzokongerekana kandi uzofasha kuramira abarundi n'Uburundi. Ico abarundi bokwizera vuba nuko iyo ushoye ubutare birafata umwanya kugira ngo ushoye kuronka uburyo buvamwo, kuko tubushora habushitse bakabanza kawusuzuma nabone, mu nyuma bakaca bongera bakaca barungika uburyo. Uno munsi rero uburyo bwa mbere nk'ubutare dushora budahinguwe, twifuza kugura ibikoresho, ama équipement de transformation, ico kintu gikuru. Mu nyuma nitwamara gutransforma ni naho tuzohava turonka rero ubutare uhinguye uri transforme. Ubwo rero bufise agaciro kanini cyane. Aho rero tuzoca tugira igihinduka buke buke. Mugabo nitwibaze yuko ibintu bica bihinduka mu kanya gatoyi, me ibintu biriko birategurwa, ni integuro, ni strategie turiko turakora kugira ngo ejo amahera yinjire ku bwinshi. Mugabo hariho intango, iyi ni intango turimo, kandi turizeza abarundi yuko ibintu bizogenda neza vuba cane.